intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro niyo ntwaro yonyene ishobora gusubiza iteka n'itekana abarundi, igasubiza umutamana Uburundi mu makungu, igakurikiza vy'ukuri iragi ry'umuganwa wa Rudoviko rwa Gasore. Aho hambere hahise Uburundi bwatwagwa n'umwami. Ntiyari umwami kw'izina gusa, ahubwo yari umwami afise ububasha, ububasha bwo kurema, yari ganza asabwa, yari icagakiza, yari afise iteka ry'ikirenga niko novuga. Ariko ubwami bwaje gutituka cane cane igihe haje abakoroni, hari novuga nko kuri Mwezi, Gisabo na Mwambutsa Bangiricenge, wakurikiwe ntiyamaze n'igice. Ariko ubu harazi imyaka myinshi cane bwaracecekeshejwe n'abasirikare bagiye bakubita amakudeta. Ubu unovuga yuko abami batasuye kubaho. Umwami wa nyuma yari Charles Ndizeye Karori Ntare wa gatanu, nawe yakuwe na Micombero acishiraho Repubulika ya mbere. Nyuma umenga baranamutumye ko iyo yari yahunze baragerageje baramuhendahenda aragaruka, hanyuma baramufunga, nyuma baramwica, yabaye umwami wa nyuma. Biranashoboka yuko ingoma y'ubwami abatari bake batotejwe, bamwe barahunga n'ubu bakiri hanze. Ariko ubiravye ugiye gutembera kuri ayo ma internet, kuri izo mbuga ngurukana bumenyi, biraboneka yuko bagishaka ko bohabwa ijambo mu gihugu, bagishaka ko ingoma y'ubwami yosubira ikavuzwa ikavugururwa. Hari ivyo nabonye kuri Twitter, ubayita ngo ni X, nagira ngo ndabisome kugira ngo bumve ico nshaka kuvuga, na cane cane i Twitter account yitwa ngo ni Ligue Monarchique du Burundi. Ligue Monarchique du Burundi, namwumvise umugabo yariko aravuga muri X ku bintu vy'ama spaces, nibaza nti uyu muntu ndakwiye kumviriza imigambi yabo, numve ivyo bariko baravuga, kuko numva ari umuntu avugana ico mu Kinyarwanda atakinyabufura, yitonze, kandi avuga ibintu vy'ubumwe bw'amahoro, nkumva ko ari umuntu akwiye guhabwa ijambo mu bivugwa mu Burundi. Kuri iyo ligue rero nta bintu vyinshi, sinzi ko na Twitter canke X co kimwe ni nka website, nta bintu vyinshi biriko, ariko usivye ko kumbugiye mu mapost kwa vyo bavuze. Ariko intangamarara niyo nabonye imeze nk'iyankweze gato, iri mu Gifaransa no mu Kirundi. Mu Gifaransa bavuga ngo la monarchie est le seul système de gouvernement où le pouvoir est exercé pour le bien de tous. Hano mu Gifaransa. Mu Kirundi ngo intwaro y'ubwami niyo yonyene yosubiza hamwe abarundi. Intwaro y'ubwami niyo yonyene yosubiza hamwe abarundi. Ikibazo umuntu aca yibaza, mbese iyo ntwaro y'ubwami mu Burundi iracashoboka koko? Hari ukuntu ico ciyumviro coshirwa mu ngiro, canke n'indoto n'inzozi zidafashe? Reka rero tumere nk'abavyihweza gatoya. Nkuko nabivuze, imbere y'abakoroni hariho umwami yari ganza asabwa, yari afise ubushobozi butari buke, yari akikijwe n'abaganwa, nibo novuga bamubera ijisho, musi hakaba n'abatware b'ingoma, hanyuma bakagira n'abashingantahe. No kuvuga hariho nk'isysteme judiciaire y'ubutungane, administrative yo gutwara, imeze nk'itunganijwe neza. Mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika suko vyari bimeze. Ndibuka kwa na Nyerere avuga ko igihe yavugana gwa Gasore we yumva ati mwewe ugira Imana mufise igihugu deja gifise umwami umwe, igihugu gitunganije n'ururimi rumwe, twebwe n'ubuntu bw'ubu kingdoms bwinshi, ukuntu uzogira igihugu navyo nzi. Ariko we yavuga ati undi deja n'igihugu, wewe gwa Gasore bizokorohera. Iryo jambo naryo Nyerere ariko ararivuga. Hanyuma mu gihe cyo kwikukira, umwami yari ahari ni Mwambutsa wa kane, Mwambutsa 4 ariwe bita kandi Bangiricenge. Sinzi gituma iyo turiko turavuga intayo yo kwikukira vuga kwa Gasore mugasi numva umwami Mwambutsa, nzobaza numvirize ababizi igituma umengo mu gihe c'intaco kwikukira, sinzi ko bamukumiriye, sinzi ko yanumye, sinzi ko
mu mabanga yarajejwe kutari kuseruka, ariko numva umenga yaba yavuze ijambo nk'umwami waza kuba wavuze ijambo twararyumvise ibintu nk'ivyo. Sinzi impamvu nzokibaza neza canke ababizi mukimbwira. Je kenshi ndibaza ibibazo iyo ndiko ndaraba kahise ku Burundi, kenshi na kenshi haryo usanga inyishu zitabonetse canke inyishu mbonye zitanyuze, hanyuma nkabaza ibibazo. Abantu benshi bavuga ngo sinashakishije, ariko harya mba nashakishije gusa iyo ntari sure ndabaza ikibazo, hanyuma ugifise ufise inyishu akanyishura, canke bimwe mugasanga ntivyoroshe kuronka inyishu. Umuhungu we nawe niwe Ntare wa gatanu, Charles Nditije, aramukura ku buryo nibaza bamwe bavuga ngo yoba yarashigikiwe yahenzwe n'abasirikare, simbizi, muga yarakiri muto. Aramukura arahaja 1966, nawe haciye iminsi mikeyi ubutegetsi bwa Micombero buca aramukura. Kudeta nuba ko yari kudeta ya kabiri, kuko novuga ko umuhungu yagize kudeta ari iyo kudeta militaire ya mbere yabaye mu Burundi, izakurikiye murazizi. Hanyuma urumva ubwami novuga ko bwagarukiye aho. Gusa ico navuze nuko umuryango w'abaganwa cyangwa w'abami inda y'ingoma bagisemerera ko batswe ubutegetsi abanyagihugu batabajijwe, kandi ko umenga baciye bambugwa ubuntu. Histoire yabo icayitwa niyibagiwe. Ikibazo rero umuntu yoca yibaza, birashoboka ko ubwami bushobora kugaruka mu Burundi. Aha imbere yuko abantu bamwe batangura kuvuga ngo iyo ni intwaro ya kera y'icami, mu bisanzwe hari ibihugu n'ubu bigitwarwa n'abami. Gutwara ubwami si intwaro ya kera, ego mu Burundi ego nivyo ni kera, mugabo hari ubwami bukihari. Mu Bwongereza hariho umwami, kwanza ntatwara Ubwongereza gusa, rya bita Angleterre, nibaza ko harimwo na Ireland na Ecosse cyangwa Scotland, ugashirako Canada, Australia na New Zealand. Sinzi ko bari yindi territoire nibagiye, mugabo bumva ko afise ahantu hanini atwara. Umwami w'Ubwongereza nibaza ko wari rya Charles. Muri Maroc niko kuko hariho umwami umenga ni Mohammed wa gatandatu gutyo. Umva nawe nyene ko afise ububasha bwose, ni wategura leta, ni wayobora leta, arafise ijambo rinini kungene igihugu gitunganywa. Ariko ubigereranije n'umwami wa mbere wo mu Bwongereza nuko ari très symbolique. Ino tuba dufise premier ministre, tukaba dufise co kimwe kuja ko muri Canada no muri Australia no muri England wanashaka no muri Ireland na Scotland. Hanyuma afise umuntu amuserukira bita ngo ni Governor General, ashobora kuba ari n'uwa hano, si ukuvuga ko desesema avuye mu Bwongereza, kandi kenshi na kenshi nuvuga ko ari symbolique. hari ibintu ajejwe gukora mugabo kenshi na kenshi ni ku maseremoni gusa, nayo ubundi hagiye avuga ngo uwo muntu niwe amuapprovinga, mugabo appointing niwe amushiraho, mugabo premier ministre, first prime minister niwe amurondera akamushiraho, hanyuma agahereza umwami uwo muserukira umwami akaba ugusinya gusa gushira ku gikumu. Nta ngorane nyinshi bitera kuri ico, nubwo harimwo kumbura ngo batabibona ko vyateza kugera uko muri imyaka. Mu bihugu nka Denmark, mu bihugu nka Norway or Norvege, mu bihugu vya Switzerland cyangwa Ubuswisi, umwami naho nuvuga ko ari ikimenyetso gusa, ntashobora kwinjira mu vya politike, ariko arahagarikira ibintu bimwe bimwe mu bijanye na culture n'umuco, mu bijanye n'amahoro, mu bijanye ibintu vyo hejuru, nuvuga ari symbolique. Ntabwo atwara nawe afise undi muntu gouvernement uzeye executive batora igatwara. Iruhande ya Maroc hari ibindi bihugu muri Afrika nuvuga ko bifise umwami. Abami nuvuga nabo nyene bari symbolique, batari nuvuga ko atari abami bari hejuru y'abandi, bari hejuru y'igihugu. Nko mu Buganda nk'akarorero, ubwami bwa Buganda, uyu muhizi Museveni yamaze nk'uwiristoringa mu 1993, ariko nta butegetsi afise, naho novuga ko ari institution culturelle, donc n'urwego rw'umuco, ntabwo afise ubutegetsi. Ubwami bwa Buganda, aba mu Buganda bombwira uko bamufata, sinzi ko ari we Besigye, sinzi izina ryiwe, ariko bombwira aba mu Buganda ko bamufata, mugabo urabona ko ubutegetsi buri mu muntu ya Museveni n'umuhungu we wanashaka. Afrika y'Epfo nayo nyene irafise abami b'Abazulu, King Zulu. Sinkibuka umuntu atwara Abazulu muri iki gihe, mugabo baba bafise umwami wabo.
arafise uruhara naho nyene mu gusimbataza ubumwe canke umuco, ariko nawe nyene ntabwo ari nka executive vyo gutwara, ntabijamwo. Bo naho hafi muri Congo DRC nibaza ko hariho abantu bashika chef coutumier ibintu nk'ivyo ibihumbi n'ibihumbi baraho, nibaza bo gucungera umuco w'iyo culture yabo. Nuvuze ngo hariho n'umwami w'abarundi hajya muri est ya DRC. Rero numva ko ubwami bw'Uburundi sinzi muri ivyo bitatu, no kuvuga aho usanga ari très symbolique canke afise nko muri England canke muri za Denmark, canke aho usanga afise ubutegetsi executive nko muri Maroc, canke aho ari bari nuvuga ko ari culturel cultural, batigwe batashobora atakintu na kimwe n'ivyo vya symbole au niveau ya national bakora nk'ivyo vy'umuco wo muri Congo, muri South Africa. Sinzi ko muri Zimbabwe baba bafise, muri Zimbabwe nageze guhura n'umuntu avuga ngo ngoma y'icami y'abasezuru, no muri Uganda sinzi ko donc restauration bashaka ari nkiyo mu Buganda, ko nko mu Buganda neza ko boyifata nk'akaro kubera bagiye kwirestoringa mu nyuma, nibaza ko kumbure yoshoboka. Ariko ico novuga nuko ico hejuru kiya cyo kuvuga ngo araganza, ko nibaza ko mu Burundi bitoba bigishoboka ku mpamvu nyinshi, kumbure ntovuga muri video imwe, ariko hari iyo yuko Uburundi ni igihugu bakunda amacakubiri, nubwo nk'umuryango w'abaganwa benshi bavuga ngo n'umuryango wigenga, abantu benshi bahomeka ku bwoko runaka. Uvuze ngo batware no kuvuga, uvuze ngo hari ubwoko, nubwo mbere uvuga ngo n'ubwoko bwabo, uvuze ngo hari ubwoko buzokwama butwara, ivyo navyo neza ko Abarundi bamaze guseserezwa batoba bakivyemera. N'ibindi vyinshi musanze vyosaba guhindura amategeko, za constitution, ibintu vy'amareferendum, ikibanza casikaye ico cakija he ko bamenyere gutwara mu Burundi, ivyogora ivyo ntibishoboka. Nibaza ko atanu wo kwirigora arataka umwanya muremure, ivyo vyo ntibishoboka. No kuba symbolique vyogorana, kubera rwo wari symbolique muri ivyo bihugu vy'Ubwongereza mu bisanzwe nuko batakora ivyo basabwa, batabikora. Hari ibintu bashobora gukora batobikora kubera vyo korona igihugu. Nibaza ko hariho ashoboye nk'akaro guhagarika, neza ko abari hejuru mu Sande Premier Ministre muri constitution mugabo ni gake avuga ngo reka ndamukura canke ibintu nk'ivyo. So mu Burundi ndumva ko vyo hava bitera induru, ico nakivuga ko cane. Je nibaza ko ashobora kuba novuga ikimenyetso c'amahoro n'ubumwe, kuvuga ati Abarundi turafise umwami, niwe muntu ahuza Abarundi, yoba nka institution ikaba ishinzwe ikintu kurya ufise nka Eglise Catholique mu bisanzwe. Uvuga ko Eglise Catholique ni nk'ubwami answa, burafise ntibugongana na leta, ariko burafise abantu batwara kandi batariko bagorana na leta, barafise ijambo, barapreserva culture catholique canke doctrine y'abakatolika, barashobora kuja para mu vya politike mugabo nubwo biri auxiliaire politique, nka burya vyakoze vyo kubona itarenga amatora, vyo kugira ijambo bavuze, bashobora guhuza abantu. Ndumva mu mwami nawe aje akaba ari umuntu aba hagati na hagati, ntiyivange mu vya politike, ntiyivange mu vy'amoko, abantu bomwirukira kugira twagiye twirukira ba Mukapa, ba Nyerere, ba Mandela kugira baduhuze. Uwo mwami ashoboye kwiha ico cubahiro, bashobora kuba abantu baraho babashinga ntahe bo guhuza n'abantu iyo bagiziranye ibibazo, na cane cane ku rwego rwo hejuru rwa politike. Ico ndumva kirashoboka, vyose gusa ko leta nabo nyene bumvikana forme iyo institution izofata. Ivyo ndumva ni ikintu coshoboka, kandi nibaza ko je kurandi wanje twokora. Kubera iki? Kubera ni kahise ku Burundi, nico gini nko kubika kahise ku Burundi. Ikindi je ndetse kubesha kurandi wanje, abantu batari bake nabonye bava mu ngoma y'ubwami, n'abantu menga bavuga bitonze, n'abantu udasanga barimo amacakubiri, batari mu macakubiri, n'abantu ibi vy'ubwoko no kwicana kenshi batabigiyemo, ku buryo bafise ikintu cyo kwizegwa. Nibaza ku muntu ari attentif à la politique burundaise. Simvuze bose mugabo amajute y'abantu babaganwa uzurabe, usanga sinzi je nabonye ahantu harabaganwa babiri, umwe hafi iwacu ndi hakurya y'umwonga, n'ahantu ubwoko bwose, abahutu n'abatutsi n'abatwa banashaka bashobora kugenda bakagwa ahantu karema, bafise umunsi mukuru, basanga abantu bose batumiwe,
ugasanga barinumiye nta bintu vy'induru bagusanga barimwo. Nibaza yuko abatari bake babitse uwo muco wo kumva ko arabashinga ntahe ko umuntu yowunagura vyofasha mu bintu vyo korohereza mu gihe wobahaye ako gaciro ako gatitre nabo bagakunda bakagafata neza hanyuma bakinjira muri iyo institution yabo bagafasha mu bintu vyo kunywanisha abantu, mu bintu vyo kuhumuriza abantu, no mu bintu vyo kubika akaranga. Ivyo kubika akaranga rero ahubwo wobifata kure. Nka UNESCO irafise ikintu bita ngo ni heritage, ibintu vyo kubika, vyo gushingura, vyo gushigikira umuco w'ibihugu, yaba umuco w'ibintu bigaragara nk'amasite zaba nk'indirimbo, imigenzo, iyindi mihango nk'iy'umwami. Je nibaza ko bosaba ahubwo muri UNESCO ico kintu naco bakagishiramwo, bakarondera novuga patrimoine immatériel wanashaka, ingoma z'abarundi bakazishira muri urwo rutonde rw'ibintu bifise agaciro kw'isi. Bagafata ingoro ya Ntare Rushatsi nk'akarorero nawe ukayigira ntuze ya UNESCO, ukayishakira patrimoine ya UNESCO. Ico gihe vyokumvikana ko inda y'ubwami iteye iryo teka. Ikindi sinzi ko umuntu yogarukana iminsi mikuru ya kera nk'umunsi w'umuganuro, sinzi ukuntu bawukora, ariko nawe nyene ntacobuza ko abantu bakora ikintu symbolique w'umuganuro, nubwo bofata umunsi umwe kurya mu minsi y'Uburundi bafise imisi yahariye abakenyezi, imisi yahariye ibiti, imisi yahariye abarimu, bagafata umunsi umwe kumbura wahariwe ingoma y'ubwami canke umuganuro canke ikintu kimwe symbolique cerekana ingoma y'ubwami. Ico kintu ndumva ko gishoboka kandi gishobora guhumuriza imitima yabo bantu bibaza ko batswe igihugu, bakakwa ubuntu, bakakwa ikibanza mu Burundi hasigaye havuga umuheto n'ubuhizi. Ico jewe niko ndabibona, ndavyumvise uko nobishigikira. Kandi je narumvise umwe mu bantu baserukira ingoma, kwanza neza ko baserukira, narumvise ko atari kavuga ko bogaruka gutwara, ariko ko bohabwa ikibanza, bagahabwa ijambo. Ivyo rero je numva ari claim legitime, numva ari legitime ico kintu bari gusaba, kandi ko leta yari kwiye kucihweza ikaraba ikibanza bobaha, baba nk'inda y'ingoma, baba vyaba ibintu patrimoine symbole z'ubwami, guhera ku ngoma za Karyenda, za ingoro z'ubwami. Ikindi kintu cyo bari gisigarira cyo ku ntwaro y'ubwami, irya minsi mikuru twagiye twakwa n'ababirigi harimwo nk'umuganuro, bakaraba ukuntu ahubwo kwavansa kure bakaja muri UNESCO bakavyandikisha bikaba patrimoine culturel izwi na UNESCO. Ivyo ndumva ko vyofasha. Muri make rero je nibaza kugarukana ubwami birashoboka. Ego niba ushaka kuvuga kugarukana ubwami nko kubaha umuco, ico kirashoboka. Ego kandi birashoboka nimba ari ukuvuga uti eka twibuke ivyiza vya basokuru, ibintu vyiza vyakorwa ku ntwaro y'icame, reka vyibuke. Ico kirashoboka nko kubika kahise. Birashoboka kandi nk'ikimenyetso c'ubumwe kitari ic'ubutegetsi, abantu bakavuga ati iki kintu duhuriyeko, nkuko nyene navuze nka Eglise Catholique nateze nk'akarorero ishengero rya Katolika, kumbe n'andi mashengero navuze Katolika ko ariyo nini cane idomina kandi umeze nk'ifise structure canke hierarchie cane, afise musenyeri ukamanuka hasi. Mu Burundi uhereye hejuru afise na za papa. Ico kintu kirashoboka, ariko nk'intwaro ya politiki ivyo nibaza ko twese tuvyumvikanako hari inzitizi nyinshi cane zirimo amategeko, zirimo kase ku Burundi, zirimo amacakubiri mu Burundi. Ico cyo numva ko ata muntu yo kirandika ngo nabivuze, mugabo ibindi birashoboka. Kandi nibaza ko vyoba vyiza abantu bari ku butegetsi ko hariho abantu bakihari. Hari abantu ndibaza bari aba Esther Kamatari, nibaza ko yoba yarabonye ibitari bike, abo nk'uwo mugabo ariko aravuga. Ndibaza ko hari abantu bo bagifite imyaka za 70 hagati ya 60 na 80 babonye ibitari bake canke babibwiwe n'umuntu yabibonye, bashobora kudufasha kurestoringa umuco w'icami, tukabatera iteka. Kuko mu bindi bihugu vyinshi
ndakwere ugiye nko muri Amerika bahita ngo ni founding fathers baguma babibuka cyane kandi barabafise ibimenyetso ibintu babubakiye. Sinzi ko mu Burundi bafise ibintu bubakiye nka Mwezi Gisabo nk'akaroro, ni umuntu avugwa cyane, yaragerageje kuba n'abazungu nubwo atatsinze ariko yagerageje ko ashoboye, bakaba bafise icibutso ciwe. N'aba bandi bami bamukurikiye bangira icenge na Ntare gatanu, ndumva ko vyoba vyiza babubakiye ivyibutso ivyo. Muga ico mvuye kukivuga kiba kuba kihari, mumbabarire kubera nkuko navyagemba ntabanje gusoma ibintu vyose ndiko ndavuga, ariko ndashaka kuvuga ko ico kintu uyo ligue monarchique iri gusaba kuri jewe ndumva ko batarira busema. Nico wowe uvuze ko iki ubwami bwogaruka canke twubake ubwami mu mitima budafise intebe, nuko hagire ico bivuze ko hari ico bokongera ko bobugize neza. Nifuje ko novugana n'umwe muri aba bantu bagize iyo ligue monarchique, ariko nibaza ko kubera ari umwami ni umuganwa, nibaza kandi abantu benshi ubu bafise amabanga menshi bashinzwe, nibaza ko cano yanje ari ntoyi cane kugira ngo nshobore kuza ndahamagara abantu ndababaza, sindanitegura cane, ariko vyobaye vyiza aje tukamubaza mu vy'ukuri ikintu kibifuza. Ariko narasomye kuri internet yarakoresheje ama interview menshi n'amaradiyo, barafise na website yabo YouTube channel, ariko menga yarakona n'ijwi rya Amerika yarakoze interview The Voice of America, nayumvirije yose. Nibaza yuko ni naho navuze ko atarira busema, gusa vyose abantu uzeye clarite bakatomora neza ingene iyo institution yo bimeze. Mugabo je ico cyumve ndagishigikiye 100%. Bo sawa rero, niba hari ikindi wongera ko musige commentaire kuri no video. Murakoze mwese cyane, kandi murakoze kubaguma mwiyandikisha mu subscribe. Tugira umunsi mwiza, tuzosubira. Bye.